Nshuti bakunzi mudukurikiye ndabahaye ikaze ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muri aho mudukurikira muri. Je muvandi Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umukozi w'ibikorwa Runego Nyagihugu y'uware ntitamwo neza. Niyo pour la renaissance de la nation urwo Runego Nyagihugu rukaba rurwanya ivyiyumviro by'ubunyabwoko n'ubunyabwoko n'ivyaha bishamikiye ku menyekano karere k'ibiyaga binini. Bernard Mbonayo intumwa y'amahoro n'ukuri mu Burundi ndetse no mu biyaga binini. Akaba ari umwanditsi umushakashatsi n'umusesanguzi niberekanye itongo rya Edeni aho riherereye aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri Koshe. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo mu mwaka wa 2022 mu gihe mu gihugu cy'u Burundi haheze imyaka irenga 100 higishwa akatsi katari ko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Yanashize kandi ahabona idonda ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari byo Burundi, Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndabahe ikaze muri kino kiyaga. Ndagushimiye. Inyuma y'ifatwa rya Kamanyora aho M23 yafata Kamanyora igatsinda ingabo za FARDC ndetse nabo bafashanya mu kuyigwanya, igisirikare n'igipolisi vya Kongo vyace bihungira mu gihugu cy'u Burundi. Mbega byo byifashe gute kugeza ubu ga Apotre Bernard Mbonayo? Urakoze cyane. Ubwa mbere bwo gusa abasirikare ba FARDC n'abapolisi ba Kongo gusa bahungiyeyo na FDLR niyo bahungiye mu Burundi, bagiye bafise inkoho. Abasirikare n'abapolisi bagiye bafise inkoho kandi bazinjiranye mu gihugu. Habaye n'impari, amakuru twagiye turaronka mu nyuma, habaye impari hagati y'abari ku mupaka bajije umutekano kuko amategeko baronka avuye hejuru, bababwira yuko bashobora kwinjirana izo nkoho ku kibazo cyo gukorera imbere atangorana. Hanyuma binjiranye n'imodoka za gisirikare n'iza gipolisi. Ivyo vyabaye kuri uyu munsi kwigenekerezo cya 19 kwezi kwa kabiri muri mwaka wa 2025. Hanyuma nkuko rero nababwiye mu kiganiro ca heze twashikirije kare, nuko intambara yabereye muri Kamanyora yahuje AFC M23 na FARDC na bantu bose b'abarundi bamwe bakorana na Kongo hamwe na wazalendo. Abasirikare b'abarundi bamaze kumva kamo twabateye ku kwirukanga bakava batarabashikira. Hanyuma n'aba-FARDC bo bari bagiye imbere yuko bahashika, bari basa makuru bariruka. No kuva kuri uno munsi bagwanya hanini na wazalendo, umwanya munini abandi birutse. Rero mu gitondo uko nababwiye, abasirikare bo muri Kongo FARDC na bamwe mu bapolisi buri ubwato bugenda Karemi. Hanyuma abadashoboye kuronka aho baja banagombye no gutana mu mitwe. Hanyuma babwiye ko ubwato bundi buje kubatora, babona guturura. Nibaza ko basigaye bagomba guhunga baje Karemi n'ubwato aribo baciye bafata inzira ija mu Gatumba kugira ngo bahungire mu Burundi. Aha rero ico nugira mbwire abarundi nicambere n'abatwumviriza niki. Ubwa mbere leta Barstow Ndayishimiye yasinyiranye amasezerano yo mu Kinyegiro na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukorana mu gihugu gisirikare. Hanyuma barabikoze. Hanyuma ikibazo cabaye, sinumva igituma kwakira abapolisi n'abasirikare ba Kongo mu Burundi cyagomba kubanza kuba n'ikibazo cyane ko ari amasezerano basinyiraniye, kandi Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biciye ku mukuru w'igihugu cabo, biciye kandi ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi barashimiye. Abo bose uko ari babiri batangajije yuko bagomba gutera u Rwanda, bagakura ubutegetsi bw'u Rwanda buhari burongowe na nyakubahwa Paul Kagame, bakahashira ababo bashaka ba FDLR. Ubu rero n'ikibazo gikomeye cyane kuko uravye aho u Rwanda ruhana imbibe n'igihugu cya Kongo hose hafiswe na M23 iharanira kubaho neza kwa Kongomani mu buringanire bwabo. Hanyuma rero uno munsi naho urubibe Burundi buhana na Kongo ahari Rusizi naho hafiswe na M23. Nkiyumvira rero ingene uyu munsi Burundi bugiye kugana imbibe zose buhana na Kongo nkuko bwugaye urubibe bihana n'u Rwanda. Narababwiye yuko abasende DFDD mubona guhera ku mukuru w'igihugu
gushika ku musende David wese yanka umurundi yanka ubwoko bw'umututsi yanka umuhutu kuko badasangiye umugambi wo kumara abatutsi. Narababwiye yuko bagiye gutangura guhunga bambaye amajipo n'amakanzu y'abagore. Ibyo biratanguye birabaye gute? Birabaye kuko uyu munsi uko twabonye Kamanyura yafashwe, tukara birometero biri kuva Kamanyura uja Uvira ni birometero bidashikijana. Nibaza ko urugendo rushobora kugendwa mu munsi umwe canke ibiri. No kuvuga ko ingabo za AFC nizashika Uvira inzira Gatumba ija mu Burundi, abarundi baca yugara ko M23 murazi ko yishitse yugurura rubibe iyo atangwara nzihari. Mugabo turazi ko nibahashika abarundi bazoca bugara urubibe nkuko bugaye imbibe z'u Rwanda, kuko murazi ko bafise urubyino ruvuga yuko Rwanda ariko rushigikiye M23 kandi ko uno munsi ntambara Rwanda bayigwana n'u Rwanda. Mwaje navuga nti nimba by'ukuri ibyo umukuru w'igihugu avuga wa Kongo n'u Burundi, nimba bagwana n'u Rwanda bakabona bari koraneshwa bari kumwe na Afrika y'Epfo, Tanzania, ibindi bihugu byajemo bya Chad n'ibindi, ubu Valentin ndayishimiye ntabona yuko kuneshwa n'ico gihugu yanka byoroshe. Ariko jewe nkuko nababwiye yuko rero abo bantu bagiye guhunga bambaye impuzu z'abagore, amajipo n'amakanzu kugira ngo ntibagire uwo ari abasirikare cyangwa abategetsi, nagenda babwiye ngo bazifate mu ntoki kuko ibatayo 17 ziri muri Kongo z'abarundi zizosubira mu gihugu baziciye he ko M23 yabasabye ko abasirikare batahuka. Uburundi bwanka kumva kandi bakarinda gushika Uvira batarabinjiza mu gihugu. No kuva ko bazoca bafatwa mbiri iyo bagiye bakaba abakozi beza ba M23 bo gukora ibyo M23 ibabwiye, kuko M23 nibaza ko ahifashe isi yose iramaze kubona ko acaje umutekano. Twumvise rero umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu Martin Nteretse avuga yuko impunzi zimaze gushika 200,000 hariya mu Cibitoki, ndetse n'impunzi zishika 5,000 hari igihanga impande yo mu Rukoko bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkiyumvira yuko izo mpunzi numvise hasi umugambi kuzijana hirya mu Rutana, nibaza ko bari bakwiye kubahimiriza bakitahi, kuko aho M23 ifashe hacaba amahoro masa, ahubwo bagafashwa bahunga bajaye ko M23 atamuntu n'umwe yica. Mugabo hari ibyo twabonye biteye amakenga. Nimba namwe mwabikurikiye, Martin Nteretse yavuze ko abapolisi bahunze ababijana, kandi twebwe inkuru tubabwiye ni ntayinyuzwa. Hahungiyeyo abapolisi n'abasirikare ba FARDC, hahungirayo interahamwe babagwanye b'interahamwe FDLR. Hanyuma abajanywe ku kibuga cy'Umuramvya, stade y'Umuramvya, barayo n'ubu nyene. Hagiyeyo ubwa mbere ikamyo 6 zuzuye no hejuru, abambaye impuzu za gipolisi n'abambaye civile. Abari bambaye impuzu za gisirikare mu guhunga babakuye impuzu z'igisoda, babatega kwambara impuzu zo munsi kugira ntibibone ko FARDC yahungiye mu Burundi. Ivyo twabibonye turabizi. Icya kabiri, aba FDLR abatari bake baraye mu Rukoko, naho byitwa ko babatse ibigwanisho, baciyeho ibigwanisho mu kwinjira mu Rukoko. Mu Rukoko batwaye imboho nyinshi cyane n'amasasu n'amabombe. Uyu munsi nababwiye ko Bujumbura, za Gihanga, Bubanza, Cibitoke bariko batanga amafaranga kwa demobilize n'imborera kure, uwo bahama kiba mu miliyoni w'amafaranga y'amarundi, bariko bahari amahera kugira ngo bashobore kubasha kuja kugwana muri Kongo. Ariko aho bagiye guca naho nzi, sinzi ko bazoca mu bwato, sinzi ko bazoca mu ndege, mugayi y'Uburundi murazi kuri mu garage, sinzi bazogenda mu yariyo. Ariko ni hahandi ni mukwina kaheze, nta ntambara bariko baragwana. Uko batsinzwe abo bamaze kugwanira niko bagiye kubandanya batsindwa, ko nta ntambara izoba muri Kongo. Iyabaye yarabaye, ubu no kubabona bakiruka. Rero mu Burundi ibintu ni bibiri. Izo nkoro mwashize mu Cibitoke ziraba Kamanyura no mu Rwanda murazi ko mwazishizeho mbere, mugahirahira mugatera ibombi imwe aba M23, muce mubakire Bujumbura, mubakire mu Bubanza, Cibitoke, mubakire nyine aho uzobivugiye, kuko bo umugambi no kuzimya inkoho
yahira kiravugira bakayicecekesha igahora mukiyenda mugasubira kufata ico kibuga c'indege ngo gije ko indege ya gisirikare ya Afrika y'Epfo ngo kije ko ingoho n'amasasu bigenda kubarasa muce mumenye yuko mubahaye karibu ibujumbura nuko bimeze mubimenye hanyuma ibi bintu byo kugabangana amafaranga ibintu byo kuvuga yimurira umuyakore muri BRB byo bya bindi nteramwe zakora amafaranga nagwo muri BRB mwavuze batantambari hari ni mugume hamwe izo nama z'imitekano ni muzirekire muhamagara abasirikare bari muri Kongo baveyo nta kindi babarondera mugabo mutabakuyeyo ndabe ko abasirikare bari muri Kongo muzosubira kubabwira ngo rasa M23 kandi musangiye urubibe tuzorabe ingene bigenda no kuvuga ngo mwamaze gutsindwa intambara mwarayitsinzwe abari babashigikiye bamaze kuva ko FDLR tuzwa hiri hose iri mu Burundi bone mu mwabakiriye n'abari basanzwe hose baki baraje rero bahagarike abo bagesera abo bamenja abo bicanye abo genocide tuhite turabe mu cyamuntu narababwiye no guhoga mwambaye amajipo n'amakanzu y'abagore muvute n'ibitenge musheko n'ibitambara mu mutwe igihe niki kirageze murantunga nabakebura bya mu bihebe mukure bari basuga muri Kongo kugira mushoye kubaho murira abana banyu murye ibyo mwivye ni mutagira ubuntu narugira ngo muceho mukiza gusubiza ibyo mwivye biguma cyangwa byoroha biteba cyangwa bitebuka mumenye ko ibyo mwivye mutazoshikana sije no wahera hohera abafisa agatima atari kwica abandi babahora uko bavutse atari bo babaremye hohera wibaza ko atunze kandi adashaka gusubiza ubuzima oya bwambuye hohera wibaza ko afise ubwenge kurusha abandi kandi aho mwabukaranga twari munsi y'urujo ikinyoma kirasosa ariko n'igihaza ikinyoma kiranyaruka ariko n'igisiga ukuri mwarabeshe mubeshera u Rwanda mubeshera abantu kandi mugira umugambi wo gukora genocide ariko mwaraye mufatiwe mu myungu bariko barabakaraba babataye babahevye ni mutemomoke mwese ndabashimiye uko mudukurikira uko mutwandikira mudutera intege zo kubandanya tubatohoreza uko ibintu biko biragenda turababwira uko vyifashe ku rubuga hariya Uvira no mu misozi y'Iminembwe murakoze Apotre ndawushimiye kuzisengutse kiza udushikirije niba jya namwe mwese mwadukurikiye ibiganiro byacu nagahindukira mwese mugire amahoro